sasa none. Sasa mnafahamu mnaamua kusalisha kunatoka ndio sasa problem tunapasha tuseme. Na prochaine fois tuzovuga iyo tuvuye kugira ngo none cyo tuzovuga mu cheme. Kuna kuruno banyishika tuvuga ngo vacances ngo from Kenya. Karibu sana mzee. C'était censé vuga ati bro uvuye he ngabwiye wa message ugiye na nagiye Canada tangaruka muri airport ya Canada ugiye nasanze passport yanjye ariko ido batate ci Burundi ariko direct uvuye wavuye bombo club. Karibu sana basi man. Merci frère. Umeze neza? I'm good. Yes, amakuru y'urugendo d'abord. Imagine mazina gize sikari amasaha 6 uvejo sinagira. Turagwaye kaje kandi mu gihe cyose. Urakoze. Twaje gukomeza cyane. Beni TV bombo club. Na Beni TV yashike kugira ngo twikaza mu gihugu cyacu cyatwibarutse. Karibu cyane. Sasa wala baze Burundi ibi nifoko mu Yeah, ici on est au Burundi, au micro. Nous avons téléphone zasubiriye micro. Oya ni pombe zose birakora. Shaka na maji gusa na masana. Merci. Marage sasa hivi micro mimi nazibana hivi. Please see the outfit. Ndio wari nivyo bambere mu Burundi bambara neza. Cyane uraberewe. Imagine ururunu mbarambaye muzuwa ni jeje nyine. Narundi. Bambaye ibintu bigumye cyane. Yes, Elvis Smith karibu sana. Imisi bishobora mu Burundi. Tugere imbere kugira ngo tubane. Rero bari so. Tugire kuvuga yewe cyane. Ndagiye man. Sana. Ibintu bibi d'abord kinyo usura kandi byo kandi mu Burundi ni ibi. Entertainment burya rero basiki nabonye byandi baravuga ngo iyo umuntu umaze kuva muri akarere ngo biragoye kugira ngo ufite umaze kuva muri akarere umengo uri plans sasa rero umva nagumagira ubwo bavuga ati none naguma mbona mu commentaire abantu gwasigaye acuruza ubuyi gwasigaye acuruza ikavuga bombo club. Yes donc nari nkumbuye kabisa, nari nkumbuye ikirere, nari nkumbuye usindasiyo ngaha, nari mvuze ati umva ifoko ngaruka nkore kubera yuko re nabonye umengo ebana ibintu byanje umengo biko biracumbagira. Biko biracumbagira. Jesse izi njyana kubera yuko mba ndi kure. Noneje mbamora yuko biri gucumbagira. Muri make ugarukanwe n'ubwo. Shako cyane nari ko wayindiye. Ifise umukobwa wawe yagize. Ifise umukobwa wawe. Alvin, bimwe mu bintu byakujanye, abantu benshi ntibigeze bamenya ukuri ko ibintu byakujanye muri Kenya. Ibintu byakujanye ko. Abantu benshi bavuze amajambo atandukanye, Alvin kuri ndutwara n'umuduga. Niki cyakujanye? Umuduga nawe utwaye mugasi nawe ugarukanye. Bon, je nagiye kurondera ubuzima sivyo none. Burya Imana yavuze ati umva we umuntu ari wese iyo ubonye yuko abana ahantu akazusa kawe kari ngaha ifu yo kugenda ugerageze sivyo. Twavukiye ngaha noneho nitwe tuzoteza imbere iki gihugu. Twiteze imbere cyane. Donc mu kwiteza imbere rero ifu ko tugenda twungura ubwenge twige ama tugarukane ngaha nuze ubwenge twa twakwiyo hiyo hama duteze imbere igihugu cyacu. Antu target ni ya nyene. Nimba tujya kurondera ibyo turondera byose ni kubyigihugu cyacu umutse. Kubwinyungu zacu nanuze igihugu cyacu that's why. Uwo muduga usigiye nde hali muri Kenya? Muduga nawusize mu rugo. Tubyitaye yuko Alvin yagiye kurondera muri Kenya ko none yamaze kubiro. Ako sisi mwe ko nagiye n'umuduga garuse n'indege. Urabona iryo terambere maze. Oya nagiye n'umuduga ariko. Nagiye n'umuduga. Nagiye n'umuduga ne kwa duhenduza kwa aeroport. Iki? Abanje kuza kubona amafoto kwa aeroport. Oya baza mureki kwanza bazanda babwira ikintu kimwe mu nyiki. Mwe hari ibintu mutazi. Sibyo. Nategezwa kuvuga ko ngiye n'umuduga kugira ngo abantu babone yuko nasiragorinze. Rega bone fuko babona yuko ibintu biba byatuvunye. Umva. Ibaze ameza ngaye mazi hariya none urabana n'itike y'indege none uraba umukobwa wanje agumasanga na bombo class ukora mu sese turamusanze Janti fasha shaka video man. Sasa haji waragiye ari abenshi twarakubona ama video ama reels tubazi gukora kina film ndagomba kumenya umuziki w'Uburundi hariya wasanze dufashe gusa umaze kumva umuziki hariya wapi kweli mugabo mu DJ mu yitwa DJ Flow niwe numvise ga je sinzi ngari ko yambonye no mugabo akukabare iyo club akoraho akora n'abarundi niyo club ya mbere numvise bavuze indirimbo z'abarundi sino ahandi Kedal ahantu numvise ngo bavuze indirimbo z'abarundi ngo ni kuri ya bar ya Kidumu gaso nigeze shikayo kubera yuko Kidumu lui il était au Canada. Reka ndumva je sishobora kugenda mu kabari k'umuntu nyene kwa dahari kerekana jiwe mba even yo ko hari yamba no underground mu kwa mba nous respect yanje ugenda arakini
wallahi nta muziki ndundi kwera reka nituje ngaho ngo urumva ngo twita amashurwe ngo tuseme ngo urabona ngo ibintu hariya bombo class maze tubivuga mu mazina ni ibintu byagiye bikujanye exactement ari anye no munsi bitumye usigaye umuduga amakandi ukagaruka kwiga icongereza cyo ni cyambere nari ngiye kwishuri icongereza hanya Alvin arakiri icongereza yes babwire ko abarundi amaze gushika ko aeroport Melchior Ndadaye kandi ugiye kubaha urese gato grand frère cyage ramuze ngo tu collaboration wowe ushaka oya babwire ko asi i Burundi amakandi kuko oya urese gato urese ubaze kumbwira uko ngaho uri kwandura ubwo wari ibyo bise byose n'ibyo nize byose bitabisina icyambere nico cya kabiri no kujya kwiga strategy aussi y'umuziki ingene shobora kwameliora umuziki wanjye sivyo mbone n'ingene abantu bahari abakora kuko tugiye kuraba ibihugu byose birafite strategy zabo ingene bakora mu Rwanda barafite ingene bakora muri Kongo bafite ingene bakora mu Tanzania n'abakenya bafite ingene bakora urumva rero je mbashaka kuja kwiga ndabe strategy zabamwe bamwe bose ingene bakora kugira ngo nshobore kumenya eske ninashaka gufatisha aha nzobigenza uko nashaka gufatisha hanzo bigenza uko voilà narayibonye nashoboye no gukora indirimbo n'abartiste bahari abangaye nka batatu n'abastarasohoka mugana navuze ati before yuko nsoboriza hari ndafise kwanza umuntu ino ntizokurana nawe indirimbo hama ikisohoka mwese murazi amadifikiti yabaye kujya ndirimbo Jena Fernando iki sivyo si ibintu byo gusubiramo ni ibintu byabaye mugabo noneho nagarutse kugira ngo dushobore gukora yindi ya Jena Fernando ama dukorere video apana remix yindi shashi ama dukorere video yayo ama nkorere noneho n'abandi artiste n'umukobwa wanje nawe nyene dukorane noneho umukobwa wanje vuba zo mutwara muri Kenya nawe nyene hama duteze imbere igihugu cyacu sivyo Alvin Smith premièrement uraberewe gose je ni ko man niyo ngora ndayifise bro uratagase sana mzee ariko man wowe ushobora kuba umubon parler kuna umujamisi yose duhu yarafise ingene agutera tw'imitoma zo tujambo jambo merci sambla uraberewe ikintu cyambere turaguha ikaze kandi mu gihugu cyawe cy'amavuko bibi sana hari byinshi cyane byari bisigaye bikorera mu Burundi gihe uri muri Kenya industry yaradubuze content zarabaye nyinshi ariko abantu benshi bari bifuza content zarabaye nyinshi zahe ko je nabonye umengo industry yaryamye industry yaradubuze mbwira kuvaho je naviriye nga mbwira base imwe imaze kuza nga ikajugumisha nyene industry skendo imwe imaze kuza kuva je ngenda nta nimwe bro ni jewe reka rero ngaruke mu karere kanje noneho nkomeze ibikorwa kuko naragiye ndabura umuntu numwe ashobora kusubira mu kibazo canje ndabesha guys peu importe ibintu byose nakora nimba byari bibi nimba byari byiza mugabo noneho byatuma industry igira sivyo icangamuka kuva nagiriye noneho umwengo ibintu byose biraryama wavuze ikijanye no kuja muri Kenya yuko wagiye kwiga strategy strategy wo wabonye hari yabakoresha niya strategy ya mbere hari yabakoresha nuko bivuza cyane kurusha nibindi byose apara bya bindi nguva ngo ni ngo abakiriya ngo ari ngo batokudira indirimbo yo warayikunda kandi noneho imagine ko baginuza bo rero indirimbo zabo baranazifilinga byatari hari indirimbo nyinshi je narizi hari anazimenye yo urumva hari naje nazikunze ko ngiye aha narasanga ikintu cyambere nabonye hari nuko bivuza cyane ntabyo kuvuga ngo urumva ngo indirimbo urumva ngo maklabu ngo abantu ngo ntibakunda ngo ndundi ngo babasha kuryoherwa umva indimba yo yose umuntu araryoherwa cyo cyo kinabonye hari abarikunda sinari kwezi ikibazo canje hariho content shasha canke video canke ikintu wanditse ku rubuga rwa Facebook wiyamiriza abantu bashaka gucafuza canke gucafuza izina ry'umukuru w'igihugu cyacu dukunda cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye ni kintu ushoboye kwerekana n'akababaro kenshi uriza grand frère urese gato kandi wewe rero burya wewe narinda kwiteze kuri ibi bibazo maze ibintu je nandise nko nk'umwana abonye abantu baguma basuzugura umuvyeyi apana kumvuza politike cyangwa ivy'ibiki bro wewe umuvyeyi wawe urabizi umuvyeyi uko bameze kose aba ari umuvyeyi wawe nawe bakenye gute atezwa kuba atezwa gumana rya respect nk'umuvyeyi rero je navuze ka umwana abona ingene umuvyeyi wiwe aguma asuzugurika abantu bose baguma mwifatira sivyo ariko nta bintu birebire nshaka kuja mu vya politike kabisa yes kandi message yarashitse none abanyarwanda benshi baranyandikiye gusa jewe umviriza ijambo ntuzana ryari ndi nyene twubaye abavyeyi vyinatana jewe shaka kuvuga
waruhungu rw'amaguru we mugabo umuvyeyi please shira pembeni kuko nawe we umuntu akuvugiye umuvyeyi wawe ntiho biryohera sivyo none bravo sivyo rero ni kuza turuba abavyeyi pemporte yuko kubera urumva ukuntu umuntu amaze kuvuga nabi umuvyeyi wawe rimwe kabiri gatatu ntuvuge acavuga c'est normal muga ça veut pas dire yuko utabibona cyangwa kutababara urababara mugabo uvuga ati yo mugabo ikintu kibandanyije tutexeye mauvais hein bashaka kubwira umuntu yo ndekera umuvyeyi mbabarira sha est-ce que umuvyeyi wanda muvuze uryoherwa oya none umuvyeyi oya est-ce uko umuvyeyi wawe wameze kose naje ndamuvuze uryoherwa nturyoherwa ukirekana n'umuvyeyi wacu ijambo wavuze ryatumye aba youtuber benshi n'abakora ku mapage benshi bahaguruka icyarimwe bavuga ati vraiment umuvyeyi wacu niba mutureke n'abantu benshi cyane n'abajournaliste mu Rwanda barandonde baranyandikira ariko narabasigurira ijambo nyene nta sindi ino mugabo twubahe abavyeyi nimba umuntu yitwa Sebarundi iryo zina si wowe wari muhaye ni igihugu cyari muhaye kiravuga ati none wewe duserukire imagine wowe kurasuzugura Alvin niyo mu byatangaje uherutse twabonye ko ari live kuri TikTok ya wewe na Nirna aho twatangaye ko automatique gute uvuga ko mumba mwumvikanye kuja kuri live kuri TikTok nuko mwayaze nuko ari ibintu bimwe twahurije aho kace nyacu gwa umuntu ndakwishuye direct bisigura yuko uno musi wowe na Nirna muracabandanya imigenderanire ako sinone twobura gute kuvuga na braza sasa ndonda babaze grand frère naramwiciye umuntu naramwiciye umuntu biravuga yuko hano haraba ex n'aba ex benshi barabana ayingwe ariko wowe nawe mugabo munyuma kandi jewe na ex waje turabana ayingwe mano no ex waje dukomeza turi inshuti biciyemo bikaracamu kugira ngo bishobora gusubira kandi gukunda antayemo ngaramutamo sivyo Alvin mugabo munyuma kandi twaje tubana yuko nyene hariho murabana ayingwe ko munyuma live mwaciye muri canceling byagenze gute mviriza murazi ari kintu iyo umuntu ukoze kizana polemique zireze cyane sivyo rero kizanye polemique noneho jewe ndazi strategy zanje nkoresha mu kintu cyacu cyose sivyo shaka kuba mubizi gute ko nasoye ijya kava kujya yenda bavugishije hama nta na kimwe cyari kuba mubizi gute nje narababwiye jewe ni munyishinge ko jewe munyishinge nago menyerwa man jewe biragoye kumenyera jewe noneho mbameze uko ndabacanganya that's why voilà ana yishu nifisi 2023 wavuze ko rebo yawe ushizeho Elevation Entertainment ata mwaka utazohera udakoze igikorwa nabo muri kumwe bose kandi wongere uzane abandi uno munsi nka 2025 twabonye kuri rebo yanje hariho tashabuda gusa naje Kenya hariho ubundi nige aho bivugwa ko nawe agarutse ashobora kuzoshika mu entertainment inde koko mari matisi ko bakinana kinte none kwini keke n'ibintu byo kuririmba bisaniye no kwini keke no reka nakwishyura kwini keke ni umu actrice kandi n'umurundi kazi amaze kubikora cyane mu ntuzenye muri Kenya sivyo rero nimba jewe nagiye kurondera audience hariya nimba je nagiye kuraba ingene no kwagura akarere kanje hariya ujyanizwa kumwegera umuntu amenerezwa kwegera kubera yuko niwe munavi wacu ashobora kunaura tahure nico je nifuza comme ça ashobore kubifasha mukari yabifashije mo vraiment merci beaucoup Keke merci beaucoup Ismail tugiye ko ari amakolabo akoze hariya muri Kenya uraganuse mbega kolabo ya mbere zosohora cyangwa indirimbo ya mbere zosohora iyi niyo ngamuntu nje gukora mu Burundi nizo tekizo gusohoka yo nyine nguvu shasha nizi nyine kuba nagiye hariya turoma nkaba nagaruse muzi je nkora iki ntimuzi ko ndi musumara amara indege nakuye bisigura yuko none ibintu biko biragenda neza cyane ku buryo umviriza yo mana abavyize byose Alvin biravugwa ko wari wavuye ngaho werekeza mu gihugu cya Kenya atari kumbuzo ku Cyongereza gusa ari abigemewe bashoboye gutera inka turavuga mu Kamenge no mu Buterere ivyo ravira bivuga kwiki wowe na Alvin mbega wowe uzogarutse uzokwemera kuja kuraba abana tuzobona murazi rero ndivyo arimo ndababwira hari izindi nkuru muteza kuza muravuga mufise amapreve urabona nk'uwaya mfise umugore waba wanteranyije jewe mbashaka bijya bintu akomaze ndabasikino kimwe mwese muri abantu bakuze notera umuntu inda mwebwe nigeze mu busutwa bwanyu nujya mujama ujya nimba ari no capitale de la capitale niyo yamaze kujya mu butere kurondera umukobwa tuvugisha ukuri niyo yamaze kujya mu Kamenge kurondera umukobwa nanje naravuze ati jewe nka muganga Ken nigezwa kuzobanza nkandira ngibariza nyenevyo oya ahubwo ico wari gukora bari kugenda kwasi kurondera umukobwa amukavuga ati umukobwa yitwa kanaka aba muri quartier kanaka waramuteye inda narageze kumuzenya
namwegereye aransigurira byose ariko grand frère ngaho uri ko ashaka kumusesera agafuko yiri sivyo none abashaka n'icyara amazi imisi ndiko ndadaraga cyangwa icyara nifite muri no misi kishiye kinyanga sivyo none yeah Alvin misi heze era umva fata abakobwa makoresha ibiganiro tubabone ya rega ari umuntu usanga wateye n'inda mu ndoto cyangwa umuntu yaguteye inda mu ndoto sivyo rero kahita uvyuka avuga ati karaka yanteye inda ariko braza genda mu facing none mu muzani ko ndabiswe mukunda urusaku mariko mwamuzanye yabahari Alvin Smith mu misi heze wavuze ko tutazi akazi warusanzwe uri kurakora muri Kenya urashobora kuronka amaya y'indege kandi ashobora kugarukana misi heze twabonye wakira Shadibu nk'umudriver wiwe sinamwakira nk'umudriver namwakira nk'umu content creator wi Burundi ujya ni mu influenceuse wi mu Rwanda yarankota Salambi Alvin uri mu mazu kuba kuri muri Kenya ndaje ndavuga ati yo ngomba gutora nuze yagenda aje gutora ni jewe navuze ati ndaje gutora siwe yansabye yarari mu misi yahabaye n'umukunzi we bashobora kuvuga ati Alvin agomba hoza umuntu mu gihe tuzi ko Alvin umukunzi wiwe nuze yavyaramenyekanye ko atari umukunzi wiwe yuko bari bavuganye kugira ngo ashobore kumuvumisha kwako numuhamura amahera hama akakuvumisha ivyo bibaho. Yes, ariko inkuru twa dufite nuko bari bahebanye niyo nkuru kwa tu okay nimba bari bahebanye none akose maze ese ko mu mazi kuma ko je ndindaya uba mumbaye n'umukobwa ndumvira n'ubundi uko tubonye Shadibu tukabona huye na Alvin Smith n'umuri ugiye kwa abo bantu babiri bonyene barakwiye kugira ngo ashobore kuza ibintu bidasanzwe hagati Alvin na Shadibu wana nta kimwe c'est juste yuko twese dukora ibintu bimwe sivyo numu influenceuse je ndumu influencer ndumu artiste kandi twahuriye mu mahanga na cyane urumva twahuriye mu mahanga ifuye ko tujya hamwe sivyo yes bikuba bishasha tugikona muri no mwaka wa 2025 nibihe ni byinshi cyane musize muri byatashaboda ni byinshi ikibazo cy'amatsiko nari mfise wowe wavuze ko wagiye muri Kenya icyongereza n'amastrategy mugabo turazi ko Kidumu asanzwe aba muri Kenya ariko ari umurundi naho twitege ko nk'umuririmbyi azohora akorera muri bino bihugu bibiri cyangwa uzose umubumenyi je ndibaza yuko reka tuje kurondera amafaranga sivyo duteze imbere igihugu cyacu amashiringi daza nino tuyakoresha ino pour le moment reka kwaza maze ndondere hariya ibi byo kugaruka ino reka zose ndaza gukora nza nyine tu comprends mugabo reka kwaza maze nige ndacafite ibyo mu gihugu cya Kenya twitege ko nihagira kusubira ushobora kuzogenda gutwara umusanze muri kumwe atashaho kugira nawe kumbura kugomenye waronse nawe aburonke cyange ibikorwa kozeri hari uzozura tashaho araciga université urumva arafite akazi kiwe ngaha kandi tashaho dawe iyi ni masse yanje iri ngaha mu Burundi twese ndishobora kugenda tezo kuguma ngaha acungira akarere hamajewe njya gushakisha ariko ushobora kumutwara agakora mugatezo kugaruka ngaha ubumenyi nkama wakagaruka Alvin bisigwa yuko Alvin azosura kubarizwa ngaha mu Burundi ari kugenda ahandi ni hehe no mvuga kubayo ukubanga anya ukugenda hari anya hamukanza ngaho kumara une semaine none ngasi kuba ngaha hamucusubira kandi ugende cyangwa kugondera amafaranga kitazanye umuduga ntiza kusiga hariya sishobora kuzana muri make tumenye yuko Alvin yagiye kwinstara hariya anya aduzana nariye sayibaze ko naguze n'ibintu byo muzu naraguze n'amapono none natera inda umwana azovuga amapono yose ahari amakuru yuko kuva ngaha mu Burundi ivyo warutunze mu nzu n'inzu wa narabigurishije none si ivyo wanje maze zindi yabiguze ni ibintu byose ikintu nariye n'umuduga gusa umva ibintu byose narabigurishije uno musushikira shikira muri maison de passage cyane wo minda ariko Alvin abatagugenda ugiye kwiga mu Rwanda uravayo urabona strategy naho uri muri Kenya after Kenya naho gikije kugira ni Imana ibizi je Imana aho indivuza ati petit kogota mbangiye Alvin ngo kuvaho visa ibuye yo kuja muri Canada ntacu uhindura imigambi yo kuja muri Kenya bishobora kuba ari ariko none nimba nahindura imigambi yo kuja muri Kenya grand frère nkaba ngiye muri Kenya nkaba ngaruka nsa neza arambaye neza none si uva yuko abeze neza ga grand frère ariko check no muri Canada bura yuko gutandukana kwawe na Nirna hariho imvune byakugizeko yego imvune gute amaguru yarasuye kuvunika cyane oya kuba rufite umugambi wo kuja muri Canada ama mugabo mu nyuma ninde akubiye ko nafise umugambi wo kuja muri Canada Alvin amazi yakini Alvin bivuga yuko anytime bashobora kubona wagiye muri Canada ariko mu nyuma tubona wagiye muri Kenya ariko grand frère no muri Kenya sinavuga yuko zocomoka sinacomose none si mubizi gute ahari hose Imana izona abarundi sasa rero muviriza problème dufise ni asante sana mzee
ariko Alvin ndashaka udamaze igihe indirimbo tutariko turabona indirimbo yimaze ukwezi grand frère ahubwo we nimukurikirana ni ari wenyine maze neza kumwe n'undi mukobwa oya indirimbo yawe nyene kweki asohoye indirimbo yawe nyene afite indirimbo zawe nyene yaramaze kuzisohora murabizi ko tashaka udazi kuririmba sivyo noneho turi muri business turi gushakisha amafaranga grand frère ivyo nuze tashaka udarazi kuririmba mwese murabizi arafite indirimbo zawe nyene sivyo reka rero turondera amafaranga ni nko kumbaza jewe ngo Alvin ngozo kwenda indirimbo yawe nyene ryayo umviza murabizi murazi indirimbo za jewe nyene ushaka kuzumva aja kuri YouTube urondere Alvin Smith indirimbo ziwe zawe nyene zirahari nimba ndiko nageza gukora amakolabo jewe mfata inguvu yundi nkashiramo niyanje noneho ngakora ikintu gikomeye objectif ni gukora ikorwa ciza sivyo kandi wallahi sindaryama 24 heures turagushimiye cyane gose abanyamitahe bariko baragukurikirana bamaze kubona ko washitse mu Burundi aba organisateur b'ama concert mu ma club atandukanye ubunyu available mu Burundi umuntu wese ashobora kukurondera ari deal mugomba gukora mu kadiringa fresh asante sana ico kibazo cyanyuma nifuza kubaza asha wallahi ni ryambere mu jamatabaje urusago abanyamitahe bari bakumenya ikiringo uzomara ngaha navuze ni semaine et demie Alvin ijambo rimwe kwa kunzi bawe abakozi banje murazi ko ndabakunda cyane même si mwagiye muravuga ngo je ndacuruza ubuyi ariko mumenye ko nyabuyi akusha Facebook mu Burundi ngo acuruza ubuyi ngo namubonye hello uru ngo namubonye ngo muri ville ngo muri tawo ngo yatigisi ngo izuba ryamukuse ngo kuma bisi grand frère mfise umuduga wanje muri Kenya eske gute je wombona muri ville mfise umuduga kwira mukamona n'amaguru muri ville Alvin merci beaucoup ibintu byarambabaje naragize ikintu bivuga kubera ari abantu mengo ntibakoresha ubwenge mu kuvuga sivyo ariko ni bon mukomeze noneho nico kintu cyabye kuko urizi ubona umuntu aguma avuga buri munsi nuko abafise impact nini ya cyane muri industry voilà merci murakoze cyane guys turagushimiye cyane nawe twebwe Benny TV show